Bakunzi ba radio Umurisho turabaramukije nkuko mubimenyereye aka ni kakanyo kumviriza ikiganiro ndondeza mushikirizwa na Focode kubijanye n'abanyagihugu b'u Burundi bagenda bafatwa n'inzego z'umutekano mu nyuma bakabugwa irengero ryabo. Ikiganiro c'uno munsi kigiye kugaruka ku kindi kiganiro haheze imyaka tubahaye cyari kijanye n'ifatwa be n'iyogwa irengero ry'abasore babiri Clovis Ntukamazina batazira Ndomo be na Emmanuel Kamana batazira Emma. Bano basore babiri bakaba babuzwe irengero kwigenekerezo rya 21 Gitugutu mu 2015 bakuwe mu Kinindo hariya mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura. Mu mpera za kino kiganiro muraza kumva impamvu twahisemwo gusubiramwo kino kiganiro. Muko rero musanzwe mubimenyereye mu biganiro vya ndondeza, mu mwanya wa mbere murazi ko tubaha umwidondoro wababuzwe irengero, mu gice kigira kabiri naho tukababwira ingene vyagenze kugira ngo abo bantu babugwe irengero ryabo. Reka yo dusubire tubibutse umwidondoro wa Clovis Ntukamazina na Emmanuel Kamana haciye imyaka igiye kuba 8 mu kwicumi kuza bano bantu babuzwe irengero ryabo. Muti ni bande? Clovis Ntukamazina benshi bari bazi ku izina ry'itazirano rya Ndomo yavutse mu mwaka w'1988. Ico gihe yavuka umuryango wiwe wa mu Kinama, aho ni mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Ariko uyu muryango mu gihe Clovis yari akwije imyaka 6 wahavuye wimuka uja kuba ku Musaga, aho ni mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura. Nico gituma Clovis Ntukamazina azwi gose nk'umunyamusaga kurusha kuba umunyakinama. Ikindi ngaha mwumva nuko Clovis Ntukamazina yabuzwe irengero akiri muto, yabuzwe irengero agifise imyaka 27 gusa y'amavuka. Clovis Ntukamazina yari yarabuze umuvyeyi wiwe se mu mwaka w'1997. Murumva ngaho ko yari agifise imyaka 9 gusa. Araheza aregwa n'umuvyeyi umwe yari asigaranye. Clovis Ntukamazina yarashoboye kurangiza amashure yiwe yisumbuye, no kuvuga les humanités générales, ayarangiriza kuri collège yo mu Kinanira. Igihe abugwa irengero, Clovis Ntukamazina yakora mu kabare bita Lokanowe hariya mu gisagara ca Bujumbura. Mu bijanye na politique, Clovis Ntukamazina nkuko tuza kuvyumva no kuri Emmanuel Kamana yari umunywanyi w'umugambwe MSD. Emmanuel Kamana we ninde? Emmanuel Kamana batazira Emma nawe yari yavutse mu mwaka w'1984. Nawe yavukiye ku Musaga, aho ni mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura. Murumva bose ko bari bakiri bato kubera ko Emmanuel nawe yarusha imyaka 4 gusa Clovis. No kuvuga ko Emmanuel Kamana yabuzwe irengero afise imyaka 31 y'amavuka. Clovis Kamana bambe Emmanuel Kamana mumbabarire yabuzwe irengero akiri umusore, ariko yagiye asiga akana kakiri gato kakigeme. Mu bijanye n'ubuzima bwa misi yose, Emmanuel Kamana yari umushoferi muri societe y'Abashinwa. Igihe kinini yakimara mbere hagati mu gihugu, cyane cyane mu bice vya Kobero, kubera ko iyo societe yariko irubaka ikiraro
hiyo ikobero. Inshuro nyinshi rero yaba yaduze mu za kobero, ariko mu gisagara ca Bujumbura ho yaba mu Kinindo kwibarabara bita Avenue Ruheshi. Mu bijanye na politike, Emmanuel Kamana nico kimwe na Clovis Ntukamazina, bose bari abanywanyi bazwi b'umugambwe MSD ku Musaga mu manuko bw'isagara ca Bujumbura. Ikindi kandi bose bari banahuriyeko nuko bari baritavye imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza muri 2015. Icyo twumvise gusa nuko Clovis atashoboye kuguma mu myiyerekano gushika mu mpera kuko yahavuye avunika ukuguru, bica bituma atabandanya kwitaba imyiyerekano. Ubu turagiye kuja mu gice kigira kabiri ca kino kiganiro, aho tuza kumva ingene inyuruzwa ryabo ryahavuye rigenda. Aho hari kuwa 21 Gitugutu muri 2015. Uwa 21 Gitugutu usanzwe ari umunsi w'akaruhuko mu Burundi, kubera ko ari umunsi tuba twibuka igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye. Bisigura ko bano basore babiri nabo uwo munsi bawiriwe muhira atakazi bari bagiyeko. Niho Clovis Ntukamazina batazira Ndomo yagenda kuraba mugenzi we Emmanuel Kamana batazira Emma, aja kumuraba hamwe yaba mu Kinindo kwibarabara namaze kubabwira Avenue Ruheshi. Biriwe ngaho mu Kinindo batera inkuru, barasangira agacupa, eka mbere ngo baranakurikira amafilme. Abasore bakunda kuba bariko bararaba nka filme muhira, ico ngo nico bakoze uwo munsi wose. Iruhande yuko bari babiri, hari n'abandi bagiye barahaca. Muri abo hari umusore umwe w'umugenzi wabo wo yitwa ko bari bakiri kumwe gushira ku mugoroba. Hari uwundi yahaciye, ariko imbere gato yuko bafatwa warahava asubira avuga yuko atashe. Uwo nuwo batazira Begine. Inyuma yahagiriye niho havuye haza nk'isaha 12 z'umugoroba abapolisi benshi cyane bitwaje ibigwanisho bikomeye gose. Bano bapolisi bari barongowe na Commissaire Desire Uwamahoro, yari arongoye igipolisi bita ko ari cyo rwanya imigumuko, Brigade Anti-Emeute. Desire Uwamahoro yari kumwe kandi n'umukuru w'ikirindiro cy'igipolisi cyo ngaho mu Kinindo, kuva muri commune Kinindo. Bashika binjira hamwe kwa Emma, basangaho Clovis, basangaho na Emma. Emma mbere yiyambariye nk'uri muhira nyene atashoboye kwambara nk'uko bibereye. Bashitse babacakira, barabakubita, bafata nabi cyane, baca kubaterera mu modoka z'igipolisi barabajana. Guhera ico gihe imyaka igiye kuba 8 atanumwe azi iyo bano basore bajanywe. Uwugira gatatu yitwa nawe ko yari akihari mwisekeza ndondeza, twarashoboye kumurondera kuko yatubwiye we yavuze ko ako kanya yasohotse kwibarabara agiye kugura itabi. Hajya garutse asanga abapolisi baruzuye, ntiyaba agisubira kwinjirayo acaragenda. Nuko we yadusiguriye ingene akafatanywe na bagenzi we. Gusa ikintu gitangaje nuko mu matangazo yahavuye asohorwa n'igipolisi mu nyuma. Igipolisi cyo cavuze ko cafashe abantu 3, ko muri abo harimwo bano basore babiri bavuze ko bo ari abanywanyi ba MSD, no kuvuga Clovis Ntukamazina na Emmanuel Kamana. Aha ntituzi neza icyabaye. Inyuma y'ifatwa ry'abana basore babiri hakurikiye ibikorwa byo kubarondera. Imiryango yabo ntako itakoze, barituye inzego zose zishoboka.
baraja kuronderera mu busho butandukanye bwo mu gisagara ca Bujumbura. Bararondera n'abaja kubabariza mu busho bwo muri documentation hariya mw'iperereza. Ariko aho hose ntibigeze baronka uwabo. Imiryango yaranahavuye itanga amafaranga ku bantu bavuga ko ari abakozi b'iperereza, bavuga ko bashobora kubafasha bakabaronkera ababo bakabasohora. Amafaranga atari make yaratanzwe, ariko abayariye nibo nyene bahavuye bagaruka gutera ubwoba ya miryango, kugeza aho imiryango yaba umuryango wa Clovis Ntukamazina yaba umuryango wa Emmanuel Kamana bose bahavuye bahunga baragenda kubera iterabwoba bariko barakorerwa. Iyo miryango kandi yari yarituye umugwi w'igihugu urabe by'agateka kazina muntu CNDH. Ariko icyadutangaje nuko no muri raporo yasohotse muri 2015 CNDH itigeze ishiramwo ifatwa ry'aba bantu n'ibugwa irengero ryabo, mu gihe hari andi mazina atari make yari yubahutse kuvuga muri ico gihe. Sico kimwe na CNDH y'uno munsi. Raporo ku mwaka wa 2015 ya CNDH yaravuga amazina atari make y'abantu babuzwe irengero, ariko igitangaje Emmanuel Kamana na Clovis Ntukamazina ntibigeze babashiramwo. Nkuko mu kanya nayimejeje kubivuga, mu gipolisi ntibahakanye ifatwa ry'aba bantu. Amakuru inkuru yanditswe na radio Isanganiro yaratomora neza ko umuvugizi w'igipolisi Petero Nkurikiye yemanze ko igipolisi cyahagaritse abasore batatu mu Kinindo. Ico gihe Petero Nkurikiye yavuga ko abo basore bafashwe mu nzira y'amatohoza ku bijanye n'abariko barahungabanya umutekano mu gisagara ca Bujumbura. Yavuga rero ko bariko barabazwa, ariko bazoca bajanwa mu butungane. Igitangaje kugeza uno munsi ntibarigera bajanwa mu butungane, kandi ca gipolisi nyene ntikigira kivuga iyo bano bantu bagiye gupfungirwa. Subire nibutse ko amakuru yatanzwe n'igipolisi ico gihe yo yemeza ko hafashwe abantu batatu, ariko amakuru dufise twebwe muri Ndondeza akemeza ko hafashwe bano babiri ari nabo bahavuye babugwa irengero. Ntituzi ko vy'ukuri umwe agira gatatu yoba yari yafatanywe n'aba basore, nkuko twagiye turabibona ku bandi benshi bagiye barafatwa bakabugwa irengero, maze uwugira gatatu akaba yariko akorana n'igipolisi. Umwanya wa mbere akamera nk'uwufashwe, ariko mu nyuma agaheza wiwe akarekurwa. Abafashwe ntibigire basubira kuboneka. Ivyo twarabibonye ku bandi benshi, bishobora ko no ngaha ari byo vyabaye. Mbega amakuru yagira aboneka mu nyuma yarameze gute? Ku miryango yatohoza iyo yahavuye ironka amakuru ko Clovis Ntukamazina na Emmanuel Kamana bagiye gupfungirwa ku rugo rw'uwari umushikiranganje w'umutekano muri ico gihe, no kuvuga General Alain Guillaume Bunyoni. Bisanzwe bizwi ko Commissaire Desire Uwamahoro yari nk'igikoresho c'umushikiranganje Alain Guillaume Bunyoni. Rero bano basore baba barafashwe bagaheza bakaja gusambishirizwa aho kwa Bunyoni. Vyavugwa ko bamaze igihe kitari gito bapfunzwe, kuba bapfungiwe ngo muri cave yari ngaho nyene kwa Bunyoni. Ndabibutse ko muri ico kiringo ahavugwa ko hapfungirwa abantu hari ahantu henshi cyane. Muri aho henshi harimwo amazu y'abategetsi batari bake. Rero muri ayo mazu yavugwa apfungirwamwo abantu hari harimwo urugo rwa General Alain Guillaume Bunyoni mu Gasekebuye, bakavuga ko afise cave, ko iyo cave yashobora kwipfungiramo abantu. Aya makuru yaravuzwe igihe kitari gito, inshuro nyinshi cyane, ariko igipolisi nticigeze kiyishura ko n'umunsi n'umwe, haba kubeshuza haba kuvyemera. Nta na kimwe bigeze bishura kuri bino bintu ko abantu bagenda barapfungirwa mu busho butazwi bwari mu nzu z'abantu, harimo n'urugo rwa Alain Guillaume Bunyoni. Mushobora kwibaza igituma kino kiganiro tukigarutse ko uyu munsi.
inyuma y'imyaka indwi dukoze ikiganiro cya mbere cyari cyerekeye bano basore babiri. Ibi tubigarutse ko kubera ko muri kino gihe havugwa ifatwa rya General Alain Bunyoni na Colonel Desire Uwamahoro. Muri kino kiringo aba bantu barafashwe, ariko igihugu ntigitomora neza ivyaha bagiye gukurikiranwako. Twebwe mwisekeza ndondeza kubera ko bano bantu tubafise mu madosiye atari make y'abantu bagiye barahohoterwa n'abantu bagiye barafatwa bakabuga irengero ryabo. Turasaba ko igihugu cyoheza kigatunganya imanza kuri bene ibi byaha bikomeye cyane byagiye birakogwa kandi bivugwamwo bano bagabo babiri. Turipfuza ko kubaho amatohoza nyezina ku kibanza Clovis Ntukamazina batazira Ndomo na Emmanuel Kamana batazira Emma bajyanywemwo bamaze gufatwa kuwa 21 Gitugutu muri 2015 bagafatirwa mu Kinindo. Igipolisi cyo nyene cyaremeye ko bano bantu bafashwe. Abavyiboneye baremeje ko bano bantu bafashwe na Colonel Desire Uwamahoro afatanije n'umukuru w'igipolisi w'ico gihe wo mu Kinindo. Desire Uwamahoro muri kino gihe ari imbere y'ubutungane. Turasavye ko ubwo butungane mu byo buzomubaza ko cyajyamo dosiye ijanye n'ifatwa rya Clovis Ntukamazina na Emmanuel Kamana. Mu gihe kandi bivugwa ko bano bantu baba bari barapfungiwe ku rugo rwa General Alain Bunyoni. Turasavye ko ayo matohoza yoca abandanya no kuri ico bakadutomorera vy'ukuri iyo bano basore babiri bagiye gupfungirwa. Iruhande yo kumenya iyo bagiye gupfungirwa, turipfuza kumenya kandi amaherezo yabo yabaye ayahe. Kuva bagiye kubapfunga baciye babashirahe, mbega baracyari bazima? Ko igipolisi giheruka gusaka kwa Bunyoni ibimenyetso vyerekana ko hari abantu bahapfungiwe vyoba vyarabonetse. Turipfuza ukuri kose ku vyashikiye bano bantu babiri. Muri ndondeza no muri Fokode biratubabaza kubona twaragiye turashira habona amadosiye atari make y'abantu bafashwe bakabugwa irengero, ariko inzego z'igihugu zikaguma zinumiye. Muri izo nzego hakaba igipolisi muri ico gihe nyene cyari kirongowe na General Alain Bunyoni. Birahambaye cyane ko abantu bose bari mu nzego ziba zirongoye igihugu ko bamenya ko ivyo bakora bitegerezwa kugaruka, ko bamenya ko umunsi umwe bategerezwa kubazwa ivyari mu mabanga bari bajejwe. Ico twibuka nuko muri iyo myaka General Bunyoni yatanze ikiganiro. We yavuga ko ivyo tuvuga ngo nivyo abantu bafatwa bakabugwa irengero ahubwo ari amareglement de compte, niko yakivuze mu Gifaransa. Bisigura ko ari nko kwihorahorana kw'abantu, ko ari ingorane ziba hagati y'abantu. Muri kwa kwihorahorana hakaba abantu baca babogwa iyo bagiye. Turasavye rero muri kino gihe ko ari imbere y'ubutungane baheze batubarize iyo Clovis Ntukamazina yajyanywe n'iyo Emmanuel Kamana yajyanywe, ko ivyo bintu vyoba byari muri ivyo yari yaravuze ko ari reglement de compte ziba hagati y'abantu. Turakeneye kumenya ukuri kose ku vyabaye. Ikiganiro cy'uno munsi tugiye kukirangiriza hano. No mu minsi iri imbere tuzogaruka no ku bandi bantu tuzi ko bagiye barafatwa bakanyuruzwa bakabugwa irengero. Mu babikoze hakaba hagiye haravugwamwo bano bagabo babiri. Ngaha ico nagomba subire kwibutsa, hari benshi batangaye mu minsi heze bumvise twafashe iya mbere mu gihe hariko haravugwa ivyifatwa rya General Alain Bunyoni. Mu byo twavuze ko bwa mbere n'ingene umuryango wiwe wari kuraturatuzwa, ingene wari ufashwe nabi, abana bakaburwa kuja ku mashure. Mu nyuma twumvise ko yafashwe, naho nyene twabaye mu bambira bishira habona kubera ko twatinya ko uwo muntu ashobora guhohoterwa mbere n'ubuzima bwiwe bukahasigara. No muri kano kanya turabandanya gusaba ko abategetsi bakora ku mugaragaro ibijyanye n'urubanza rwa Alain Bunyoni, maze ntibikogwe mu kinyegero kandi uburenganzira bwiwe ntibuhonyogwe. Ajyanwe imbere y'ubutungane, umuryango wiwe uronkwe uruhusha rwo kumugendera kandi ukamubona.
abashingwamanza biwe barekurirwe kumushikira no kubona ibiri muri dosiye yiwe yose, umuganga wiwe ashobore kumubona. Ubwo n'uburenganzira bw'umunyororo. Amaze kuja imbere y'ubutungane naho turipfuza ko azumvirizwa neza akisigura ku kintu cose azoba ariko aragirizwa. Turanifuza kandi ko urubanza rwiwe ruzokumvirizwa n'abarundi bose bakumva ko ibintu biriko biragenda. Ni ukuvuga rero ko ibyo twariko turakora muri uwo mwanya ntivyasigura gushikira mu bunyoni mu byo yoba yarakoze. Aho twebwe duhagaze hama ari hahandi, uburenganzira bw'umurundi wese nibwubahirizwe. Yaba uwakora ivyaha bimeze gute akwiye kubahirizwa, nta n'umwe akwiye kujaniranywa. Abarundi bose nibubahirizwe mu burenganzira. Ivyo nivyo bizodukingira twese. Ariko tubivuge tubisubire, ivyaha bikomeye cyane bano bantu bavuzwemwo turasabye ko bikurikiranwa, ntibigume mu kinyegero, kuko kutabikurikirana bizoba bisigura ko abategetsi buno munsi naho baba bafise ico bapfa na General Bunyoni muri kano kanya, amabi azoba yarakoze imbere co kimwe na Desire Uwamahoro, bizoba bisigura ko abategetsi bashigikiye ayo mabi azoba yarakozwe imbere. Nta na kimwe kigiye gupfukirwa, vyose nibija habona kandi bikorwe ku mugaragaro, maze imiryango ye babuze ababo bamenye ukuri, bamenye icabaye. Kandi bene ivyo vyaha tubisezere mu gihugu, ibyo inzego z'igihugu zifata abantu bakabugwa irengero bihinduke umuziro mu Burundi. Dushimiye mwese mwakurikiye kino kiganiro, tuzosubira ku munsi w'Imana uza. Murakoze.